News. B News. B News. Bakunzi ba televiziyo yacu ariyo yanyu ya BTV, turabahaye kaze mu kiganiro canyu arico ciwacu, ikiganiro ca B News. Nkuko muzi rero kino kiganiro mushikirizwa na spokesman ari kumwe na DJ Rafa Mr Home. Tukabashimira cyane mu buhinga bw'ivyuma, turi kumwe na Nizi Boy amwe na Emmanuel, nibo bariko baradufasha kugira ngo ushobore kudukurikirana atankomanzi. Rero nkuko twamatiko turabigenza ku munsi wa mbere eka no ku munsi wa gatatu tudufise kino kiganiro kuva igihe cy'isaha 9, hanyuma mugaca mugikurikirana kandi ku mugoroba. Reka tutangure nkuko twamatiko turabikora n'indirimbo y'ukwezi, ariko kandi tuza kubashikiriza n'izindi ndirimbo nshasha, tuza kandi kubashikiriza n'amakuru twabateguriye ariyo ibitari bike byabaye muri weekend, ariyo n'ibindi bigiye kuba muri kazoza. So reka dukurikirane rero ino ndirimbo. Ni indirimbo yitwa Dufishimana, niyo ndirimbo y'ukwezi. Jaja Janine Uwimana niwe yatsindiye ino ndirimbo, hama turakurikirana n'ibindi twabateguriye. Dufishimani tabarabayo itazigeri dutererana, naho twoca mu bikomeye Imana yacu iducira inzira. Dufishimani tabarabayo itazigeri dusuzuguza, naho twoca mu bikomeye Imana yacu iducira inzira. Okay, Dufishimana ni indirimbo ya Jaja Janine Uwimana, akaba ariwe ariko aradushikiriza ku karirimbo, na karirimbo karyoshe cyane, kandi niko akarimbo ku kwezi muri ino muri BTV. Murazi ko tumatiko turagira top 10. Iyo niyo ndirimbo yashoboye gutahukana ikibanza ca mbere. Hama nababwiye ko dufise amakuru atari make twabateguriye, ariko kandi turaza kubabwira n'ivyabaye mu mpera. Ndaza kwakira mugenzi wanje spokesman araza kutubwira ibitari bike mu vyabaye, kuko yarashoboye kuja hirya no hino mu bibanza bitandukanye. Murazi yuko harabaye lancement officiel ya y'isanamu y'amareresi y'aba Abel Nduwayo bari kumwe na Fanny Lavine, ariko kandi harabaye lancement officiel y'indirimbo 10 zakozwe na company yitwa Linux Music Company, hariya kuri Fresh Bar Restaurant, kuri Entente Sportive. Ariko kandi turaza kubabwira ibitari bike mu bijanye n'ibindi bigiye kuba muri kazoza. Reka dukurikirane ino ndirimbo. Indirimbo y'umugwi We Love Music, We Love Music, yitwa Like You, kumena Vish Love. Twagiye hanyuma yino ndirimbo ndaza kubashikiriza indirimbo nshasha rero twabateguriye kuri uno munsi. Wamhinduriye umutima ubuntu mugabashitse, ni wowe nzira umutima wanje. We Love Music, akarimba kawa ni Like You, Nobody Like You, Nobody Like You, mukunzi wa B News, Nobody Like You, mukunzi wa BTV, Best Entertainment Television. Turizeye neza yuko muri kumwe natwe. So nababwiye yuko dufite indirimbo nshasha tuza kubashikiriza no munsi, na cyane amasanamu ari indirimbo yitwa Intambo ku Yindi, ni Alvin Smith. So ni indirimbo nshasha twagiye turakira muri no weekend. So reka tuyibashikirize kugira ngo mushobore kuyikurikirana. Ni indirimbo yitwa Intambo ku Yindi, umuririmbyi ni Alvin Smith. Intambo ku Yindi. Nababwiye yuko indirimbo turafise indirimbo zishika kuri 4, 5, 6, 7 nshasha iye turaronka, ariko tuza guhera niyo ndirimbo yitwa Intambo ku Yindi. Ni Alvin Smith, murazi yuko aheruka no kugira etat civil, aheruka kugira dot, aheruka kugira vyose, byari bimeze neza cyane. So reka tugire niyo yitwa Intambo ku Yindi amwe na Alvin Smith. Twagiye La vache originale.
Simplice. Baby uzorira nihanagure mu bihe bigoye unyisegure uruwanje baby uruwanje. Okay, ni Mr. Alvin Smith na karimbo kiwe intambo kuyindi. Commentel no comment. Okay, indi dimbo ni ndirimbo itwa Nu Dekone ni Chris MB na karimbo kiwe kitwa Nu Dekone. Twagiye na Chris MB. arabashaka kurutanya baby girl bafate nk'abafana arabashaka kurutanya baby girl bafate nk'abafana uyu nuri kune 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 uyu nuri kune 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 uyu nuri kune 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 uyu nuri kune Oya nude kone, oya nude kone, 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 oya nude kone, 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 oya nude kone. Yitwa Chris MB na karimbo kiyo kitwa Nude Kone, ariko indirimbo ikurikira ni indirimbo Uburundi bwa Kaka, Association Culturelle Imararungu nibo bashoboye kuturimbira ino ndirimbo yitwa Uburundi bwa Kaka. Reka tuyikurikirane nayo nyene. Imararungu mwe Indirimbo Uburundi bwa Kaka ya Association Culturelle Imararungu ni yashoboye kuboneka gatoyi, turaza kwisubiramo mu kanya kuko ivyuma murazi yuko bidasezerana. Reka dukurikirane indirimbo yitwa Umubabaro muri mvyini John Black, nyene iri mu ndirimbo shasha ziheruka gusohoka. Reka dukurikirane muri mvyini yitwa John Black, indirimbo yiwe yitwa Umubabaro. Umutima urarira amasaka b'umuryango yo gusohorera amosozi amosozi nanje ubwanje nkiganyira icyatumye usiga we usige mu marira mu marira mutima wanje naraguhaye byanje byose naraguhaye kugira ngo utansiga we utansiga. Rero yitwa Naga from Natasha Ngendera Banka canke Natasha Namba la Bamba la Boss. Murabonye mu ndiheze turababwiye kuvyerekeye la Boss Party. Ni yindi edition shasha kandi ya la Boss Party yarabaye l'année passée, ubu rero yaje yindi ntumbero aho ubwa mbere yarabaye kuri plage, abantu bari bambaye white, all white, ama byari bimeze neza cyane. Hanyuma bari bimeze neza cyane gose kuri yo la Boss Party ya y'umwaka uheze. Ubu rero ije mu yindi ntumbero, hari abari bambaye white. Ubu amakuru dufise no kubazo bambaye noir, ku bahungu panaro ya noir, no panaro irabura amwe na chemise itukura n'ibirato vyirabura, urumva. Ariko kuba fasoni canke abigeme canke abadada canke aba sisters bazoba bambaye amarobe amakanzu atukura, ariko bakaba bambaye n'ibirato vyirabura, urumva ko bizoba bitesa cyane rwose. Ni kwigenekezo ya 28 kuvuga ni mu ndwiza, hazoba ari ku munsi wa le 28, ni kuvuga ku munsi wa gatandatu uza mu ndwiza, aho hazoba hari la Boss Party. Hama ibindi turashaka kubamenyesha nuko Natasha muri kano kanya ari mu gihugu cy'Ubutaliyano, ariko kandi agiye kuza vuba cyane, ituze umunsi azoza, ariko vuba cyane azoza kugira ngo tuje muri la Boss Party. So ayindi makuru dufise muri yuko turababwiye kuvyerekeye ibiteramo bitandukanye. Ari igiteramo cyitwa Burundi bwacu Festival, ni igiteramo cyakoretse ngaha mu gisagara cya Bujumbura, cyatunganijwe n'abitwa ba Eloge, ariko kandi bari bafise yari festival Burundi bwacu festival, aho hariho n'iyindi mice bakoreramo, na cyane tuvuga nka sport, aho habaye match za football ku bakinyi baba basanzwe bakina hari hanze y'u Burundi,
mu migabane itandukanye yaba Buraya canke muri Aziya, ariko kandi harabonetse n'abandi bakina ngaha nyene bakaba barashoboye kugira ibintu bimeze neza cyane. Harabaye festival ibiteramo, igiteramo ca mbere VIP cabere hariya ku kiyaga ahantu bita kuri Atrium, ariko kandi harabonetse igiteramo kigira kabiri cabaye ngaho kuri aho bita ku mafarasi. Ico cabaye igiteramo kigira kabiri canke igiteramo ca mbere ca public. Ibindi biteramo byari bitegekanije ni vyabaye. Igiteramo cyategekanijwe hariya mu ntara ya Ngozi ni cabaye, icari cyategekanijwe hariya mu ntara ya Gitega ni cabaye, bivanye n'ingingo zafashwe n'umushikiranganje w'intoro y'agati mu gihugu, umutekano hamwe n'iterambere ridakumira, iterambere rusangi. Ni igikorwa rero ivyo bikorwa bitashoboye kuba. Rero kuri uno munsi niho abatunganije ico giteramo canke ivyo biteramo muri rusangi bashoboye kugira ico bagize, na cyane point de presse canke conference de presse hariya kuri Asterix Park ngaha mu gisagara ca Bujumbura, mu ntumbero imwe gusa bari gutanga umuco na cyane ku bijanye n'ivyo biteramo bitabaye, bakavuga kandi n'ukuntu ivyo biteramo byagiye muri rusangi. Muri rusangi baravuga neza yuko ivyo biteramo canke ico gikorwa cyagenze neza, naho habonetse utunenge tutari duke. Baravuga bati bariko baritegura na cyane kugira ngo mu mwaka uza bazokore ibiteramo bimeze neza, biteguwe neza, ariko kandi bakavuga bati umuhini mushasha utera amabavu. Bakavuga bati barahuye n'intambamyi nyinshi kuko bari ubwa mbere batunganya ico giteramo canke igikorwa nk'ico, ariko kandi bakashimira ku ruhande rundi abamenyesha makuru, leta y'u Burundi, abambasaderi batandukanye b'Iburaya bagiye baraborohereza, ubushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu, ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu, abo bose bagiye barabafasha kugira ngo ico gikorwa kigende neza. Reka rero dukurikirane witwa Eloge, niwe yatunganije ico gikorwa kugira ngo aze kutubwira ukuntu ico gikorwa cagenze. Araza kutubwira kandi ukuntu yabonye muri rusangi ukuntu byagenze. Murazi neza yuko muri rusangi harabaye ibibazo by'abarivye bamwe batashoboye gushika. Aha tuvuga nk'umuririmbyi Africa Nova, aho abantu benshi bamubonye muri afishe canke mu afishe, ariko atashoboye kugaragara muri ico giteramo canke mu biteramo bari bateguye. Ariho kandi n'igiteramo c'Ingozi coco umusi bagitunganya niho ahasohotse iyo ngingo ibuza ibandanya ry'ibiteramo bitandukanye yaba mu gisagara ca Bujumbura canke hagati mu gihugu. Iyo ngingo ni ingingo y'umushikiranganje w'intoro y'agati mu gihugu, iterambere rusangi eka n'umutekano. Ni ingingo rero yaje ihagarika ivyo biteramo mu ntumbero yo kugwanya cakiza ca COVID-19. Muzi neza yuko iriko iratema igatongora yaba muri Afrika, mu mugabane wa Afrika canke Buraya canke mugabane wa Amerika n'ahandi hose ku isi. Ahantu hose bagiye barafata imigambi itandukanye kugira ngo bashobore kugwanya ico kiza. Mu buhiga bw'ibyo batubwira yuko Eloge ataraboneka neza. Reka dukurikirane kano karirimbo, hanyuma turagaruka kandi tubabwire ibyerekeye ico giteramo cyane yo conference de presse. Manzuna de bebe reka kurindira na kino kiganiro cha B News. Ni indirimbo itashoboye kuboneka, ni ico kiganiro twakoze na witwa Eloge, nticyashoboye kuboneka, ariko kiraza kuboneka mu kanya mu buhinga bw'ibyo bariko baragitunganya n'abakitosora neza kugira ngo gishobore kuza kitagira inkomanzi. Reka dukurikirane uno n'umuririmbyi yitwa Double J. Indirimbo yabaye indirimbo yindwi mu kiganiro Top 5 kicangaha imisi yose ya gatatu
na gace k'ikiganiro kaba mu kiganiro cha B News ku munsi wa gatatu niyo ndirimbo yabaye iya mbere umuririmbyi yahora ari muri Bantu Boy bari kumwe na Kiriku Hakil ariko bakaba muri kano kanya babarizwa muri entreprise yabo bwite bise Bilimani Boy. Reka dukurikirane kano karirimbo na karimbo nako nyene kariko karabica bigacika hirya no hino indirimbo yitwa Nzoduga. Ni yaba wabonye yuko byanse koko ashobora kwidugira nta kundi ariko ubona neza yuko ibintu bimeze neza bandanye mu gisagara wirire ambiance nta kibazo. Twagiye na Nzoduga Double J uraza kumubona mo Kiriku ndani twagiye Vyanga gose mama Nzoduga Vyanga gose mama Nzoduga Vyanga gose mama Nzoduga Nakare ndagukumbuye Vyanga gose mama Nzoduga Vyanga gose mama Nzoduga Vyanga gose mama Nzoduga Nakare ndagukumbuye ni Double J once again akarimbo kibenzo duga kabandanya kubica bigacika hiryo na hino indirimbo abantu benshi bagiye barayikunda bivanye na content irimo ariko rero reka ndabashikirize igice canka gace twakoranye na Eloge asanzwe ari yari kwisonga rya Burundi bwacu festival kadukurikirana bashaka tuvuge mu ncamake festival twa Burundi bwacu festival ingene yagenze muko mwavyumvise twabatse akamo tukibitangura festival yateguwe family sportif bari hanze n'abaririmbyi birabaze kugira tunezerwe hamwe mu gukora festival nini cyane ifise ibintu nomera sport na musique nkuko uweje kubivuga tubwiye navuga ko mu majambo make abantu bari hanze benshi baraje baza mu ntumbero nziza cyane yo kunezerwa no gukina football yarabaye gusa baza kubabwira gatoya na basket yagenze neza cyane abitoga n'abantu benshi na concert yagenze neza nkuko mubizi ko turi mu bitoroshe bikiza cyingwa ya covid kwabaye ngombwa guhagarika ibiteramo byari kubera ruguru Ingozi n'Igitega ku ntumbero ifashwe na leta kugira ikingire abene gihugu baba muri kino gihugu kubera ko kikiza cateye isi yose nikiduhitane muri ibyo byose twashimwe gukubahiriza iyo ngingo turahagarika kugira ngo ntitwufashe mu konona cyangwa gutuma abantu banduzanya kandi tuzi ko ari kiza giteye cya kitema igatongora gusa ndashaka nshimire cyane cyane abantu bose bavyitavye nshimire na leta nshimire na ministère des relations extérieures dufashije kugira ngo byose bije mu ngiro no gushaka umutekano kugira ngo ntagire uyu cyangwa uyundi ahohoterwa cyangwa ngo agire uwo gwara badukingiye kandi dusubiye turi bazima bashaka tushime cyane gose ku leta n'abantu baba artiste bari ngaha bashoboye kwitanga kandi bagashaka kunatahura ingingo yafashwe bagorane uko bazi yuko ari gihe umuntu abateguye ikintu kitabasha shavura cyane nashaka shibi n'abamenyesha makuru ngene mwashoboye kubimenyesha abantu hirya no hino nk'ibyagiye biragenda ndabashimira ku bwitange bwanyu tukizera ko edition izokurikira itazoba nk'iyambere murazi ko ikintu cyose cyambere cyaba kigoye nko kujya kumareka atambuka bigoye ngo bamaze kumenyera bica byoroha ni Bujumbura ni Ngozi kabashaka no gushimira Ministeri ya Sport yaducije imipira kugira ngo tugire imimenyerezo hanyuma abashaka gusaba abandi bakinyi bataje gukina bagerageza l'année prochaine bose baze gukina yari Eloge ari kumwe na Musaba Suleimani muzi neza yuko Musaba Suleimani yigeze kuba umukinnyi wa Prince Louis ni
n'umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba muri kano kanya akaba akinira hariya mu gihugu cy'Ububirigi mu cicaro ca mbere. Reka turangirize kino kiganiro n'agace kanyuma k'abatumire n'agace twamadushyikirizwa na mugenzi wacu Negrita Ange Irakoze niyo yamara kudushikiriza ako gace k'abatumire bacu. Muraza gukurikirana ibitari bike. Nishimire cyane mwese mwashoye kubana natwe. Shimire cyane Mr. Nizibo yamwe na Emma badufashije mu biga bw'ivyuma. Ndabashimiye cyane. Tuzohure ku munsi wa gatatu aho tuzotiko turabashikiriza ikindi ikiganiro ca B News. Turabakunda cyane. Usigarane nako gace. Hello nshuti bakunzi ba BTV n'abakunzi b'ikiganiro B News. Akani kagace k'abatumire mu gagashikirizwa na J Irakoze Ange Negrita. Uno musi twaba tubafitiye abatumire benshi cyane. Turabaha ikaze mu bumvirize. Murakoze. Wine up, African girl, wine up. Give me the okay down. CJ Probiti now, yeah. Kubana nawe mami yo. So pretty girl, African girl yo. Consider me nobody yo. Yeah, girl. Gumana nanje, mbane na ubuda hemuka. You say no, go leave me. I want lie, bana, freshy. Imbere ni nyuma, baby, bana, freshy, yeah. Ngo bana imbere n'inyuma. Reka tugwikaza mu bwa BTV. Thanks sana. Meze neza. Ndashima. Abakunzi ba BTV ntibamenye umushitsi twakiri no musi kune yitwa yashaka kwidondora. Amazina yanje nitwa J-Boy. Aho ni ku mazina y'akazi. Amazina y'ukuri wanje nitwa Irakoze Juste. Irakoze Juste. Iki ni gikorwa gishasha usohoye? Ego, ni nayo ndirimbo yanje ya mbere. Ni indirimbo yawe ya mbere. Nukuvuga ko ni rya mbere winjiye mu muziki nyezina. Ego. Ni waho uririmba kera nko My Eglise? Ahubwo ni rya mbere nanguye career yanje solo. Naora ndi muri team. Yeah. Washimye kwikorana wenyine? Ego. None iyo ndirimbo yawe iri kuri ku mazina yawe ayahe channel? Iri kuri J-Boy Official. Ego. Nigiki wabwira abakunzi bawe basazo gukurikirana n'abakunzi ba BTV? Icyo nabwira abakunzi banje nuko boja kuri channel yanje ya YouTube bagashobora kungira ama views, ama share, bati bagiye subscribe. Ibintu nk'ibyo abakunzi ba BTV nabo ndabwira ati babashe kuguma badusupportinga sana. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Bana imbere n'inyuma baby bana imbere n'inyuma baby bana imbere n'inyuma baby bana imbere n'inyuma baby bana. Pretty New Era Music. You already know. I'm in here looking for the bad guys. Hello to my fans, I will never traumatize. I thank God for my niggas in the ghetto, guys playing by the eyes where it was a bit of back in the fiend, but up again. Niggas show the middle finger, no wish on my name. They come and check, come and can't like a cheer, like a chick. Mukama wikigo. Ndabasabye. Jana nakibe nyumvise mubwira abakozi ba BTV iyo ndirimbo yitwa gute? Yitwa Chapa Watoto. Reka tubakire mu bwami bwa BTV. Merci sana. Mutangure mwidondora ku bakunzi batabazi banyu, hari abatabazi bakunda kubaraba nko kuri YouTube n'abakunzi ba BTV. Murashaka kwidondora? Okay, twe ni groupe turi batatu. Groupe yitwa Kings of Rap. Amazina yanyu uretse ayu star ayo mwiso n'abavyeyi. Okay, je nitwa Aristide. Nawe yo kwivuga. Nanje nitwa Carle. Hama Gigistar nyene nitwa KN. Ni kubera iki mwashimye gukora muri batatu? Tubona ubumwe ariyo nzira twoshika kure cyane gose. Bizoborohera kuko tumenyereye abarimvyi kenshi batangura ari batatu canke bane hagira umwe akavamwe agashima kwikorana. Eske mwe bizoborohera gukora kubandanya cyane mukora muri batatu? Yego kubera twebwe sinovuga ngo nukuntu ngo twahuye ngo ahantu ngo ti batatu cyatuvuga maze nta kuntu twogira group yacu ya twege n'ibintu nyene umva nuko twakuranye turazanye no mu buzima busanzwe
simona ko hariyo inzitizi twohuye nazo oya frame. Indirimbo yanyu iri kuri channel yitwa gute? Iri kuri channel ya Kings of Rap YouTube. Ni mugene muyirabe umuduha ama views ni ndimo nziza cyane gose. Ego vraiment iri kugwego vraiment. Akajambo kamwe kubadukurikiranye no kubakurikirana ibikorwa byanyu nakahe? Bon, akajambo kamwe nuko boguma badusupportinga kadufata ku mugongo kabandanya muri gwa rukundo nyene bahora badushira ko yo dupostinze ikintu bakagenda ukiraba nuko no. Reka tubashimire. Merci sana. Watoto chapa watoto chapa watoto chapa 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 watoto chapa watoto chapa watoto chapa watoto chapa 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 watoto chapa watoto chapa watoto chapa watoto chapa 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 watoto. Really had a profession on the beat. Speed up on the swag. Every day winner. I in my life, I in my dream. I winyera kuro kwiye bigatuma nibura. Baby ongeza komesa unyemesa biranyohera. When you move your body, uduka umanuka step by step. Yes I. Buke step by step akomeze akwemeza bite none. Ni bon? Business. Ya turashima. Reka tukwakira mu bwami bwa BTV. Thanks sana. Twagiriye ubake kukwakira ariko abakunzi ba BTV ntibazi umushitsi twakiriye uko yitwa n'ibikorwa byiwe ushobora kwidondera ariko yakukurikirana. Ya amazina yanje y'ukuri nitwa Irakoze Audition. Ryo mwuga naryo nitwa Speed Boy. Amamba mukayanza kure Birimani Boy tumeshuka huku. Birimani Boy. Ujya mpira warawuguze? Ya sinawuguze me nzoba ndagura. Yego no musi batuzaniye igikorwa gishasha ico gikorwa cyitwa gute? Ya indirimbo shasha yitwa Nkwatako. Nkwatako. Ni Kirundi? No, ni Kiganda. Kiganda. Iyo ndirimbo yitwa Nkwatako message irimo muri iyo ndirimbo ni yahe? Ya indirimbo ni y'urukundo. Yeah. Ni abantu bakundanye wayirimbye umukunzi wacu nko wayirimbye abantu basanzwe bari mu rukundo. Ya naririmbye abari mu rukundo naje ndarurimo deja. Cyo gikorwa cyagiye kuri channel yawe mbese uvuge igihe cyagiriye ko uvuge ni channel yawe ukuntu yitwa. Ya indirimbo yagiye imaze kwindwi ama channel yanje ni Speed Boy Desas57. Speed Boy Desas57. Wa. Ni gikorwa cya mbere soboye. Oya si gikorwa cya mbere gusa harabaye akagorane kuri YouTube channel yanje akera hama iyo ndayugurira kuri account shasha gusa hari ibindi bikorwa gusa ire ahagaragara niyo iri kuri ntuze yanje gusa account yanje niyo iriko yonyene. Nigiki washobora kubwira abakunzi bawe na cyane abakunda gukurikirana ibikorwa byawe nk'agasunika rugi? Ya ejo nobwira abakunzi banje abakunzi ba BTV nuko no basaba support bakinjira kuri YouTube channel yanje bakaraba igikorwa hama bakamfasha bakankurikirana bakagira subscribe kuba kubasanzwe bakoresha ururimi rw'icongereza telefone zabo canke s'abonner bakoresha français hama bakabasha nyene bamba hafi bagashikikira umurundi wabo kuko nteye imbere n'igihugu kizoba giteye imbere. Reka tugushimire cyane. Ya asante sana. Nutingawe muko bikora I like the way you do me I like the way you morako Oh baby kwataka Oh nyene kumako Oh baby kwataka BTV Burundi presents B News. B News. B News. Tukanye Star Times tutibagiye La Liga, Copa del Rey, Coupe d'Italie, Coupe d'Angleterre, Bundesliga n'izindi. Abonema yo ku kwezi, kundwi canke ku munsi birabandanya. Star Times nubiracari ya mbere. Times. Singo Star Times nubiracari ya mbere ntaho biharira kuko ahubwo abantu badafite Star Times muri kino gihugu baragoye kuko bivuze nk'ubizi ntibabona BTV ntibabona Isanganiro ntibabona nukuvuga barahomba cyane gose. Star Times twebwe twarayihisemwo nka BTV kandi
dukorana neza cyane turabaye ikaze murakoze cyane kutwakira tumeze neza twaraye impore ejo twamye turirabira agapira ka Barcelona aho itsinda ko twakarabira kuri Sport Premium yego ega hari abantu benshi bibaza ngo Star Times nta mashine menshi ya sport umufisa ahubwo yo reka reka ya mbere niyi yes turagwaye ikaze rero nibaza sinkunda kukubwira ngo widondore kuko tukwakira ku munsi ku murakoze cyane ariko tuvuze kuri Star Times ntituba tudukosheje ntaho ukosheje je nitwa Longe nkora mu gisata cyo kumenyekanisha ishirahamwe rya Star Times nkaba nje ngahanye kugira ndabamenyeshe ibishasha bizoba muri iyi ndwi murano turi ku munsi wa mbere twafashe ingingo yuko tuzoza turaza ku munsi wa mbere ku munsi wa gatatu no ku munsi wa gatanu kugira tubabwire ivyo tuba dufise ngahanye muri Star Times rero ivyo dufise nibihe murabona ubu turi muri champion de bien ma championnat Bundesliga buca itangura yaratanguye samedi Bundesliga yatanguye samedi La Liga ni yatanguye vendredi La Liga yatanguye vendredi yatanguriye ngaha kuri BTV ego no yandi mashene locale uko yatanguye rero ejo ku munsi wa kabiri hariho Super Coupe d'Allemagne iyo Super Coupe d'Allemagne yerekana imigwi yatwaye championnat ya Allemagne na equipe ya kabiri yaba yatwaye igikombe rero Super Coupe d'Allemagne izoba ejo izohuza abakeba babiri ni kuvuga Bayern Dominique na Dortmund aho tuzona Lewandowski cyo tubona na wa mujene dushaka kugura muri Real naho nyene igaragaza cyane nibaza ko abanywanyi canke abakunzi b'umupira wa Allemagne ejo match yejo bazoyikurikirana cyo cyari cyambere cya kabiri no musi turi tariki 16 z'ukumunani hariho match za Espagne ziza kubona umunsi zikurikirana journée ya mbere nazo nyine turazo kuzerekana uno munsi nejo hanyuma nari nababwiye yuko dufise championnat tournoi Afro Basketball iyo izohuza ibihugu byo muri Afrika iyo nayo tuzoyerekana a partir y'itariki 24 z'ukwezi k'umunani murabona inyuma yacu ko bamaze gushiraho iyo migwi amapure ayo mapure turiko ko bariko bari batwerekana pure A pure B pure C na pure D aho tuzobona iyo tunwa izobera ngaho mu gihugu cy'u Rwanda ihuza ibihugu za Nigeria za Egypt Rwanda DRC Congo Brazza n'izindi za Senegal zose izo zose tuzozikurikira kuri chaîne Sport Life iyo chaîne yerekana cyane cyane imipira ya basketball tutibagiye ko dufise na chaîne yerekana NBA imisi yose yitwa SPN ya kabiri iyo nayo yamayerekana imikino ya basketball yo muri Nord Federation ya basketball ya Amerika kabiri icya gatatu nuko murabona twaravuze yuko tuzokwerekana ama seri ayo maseri ya chaîne ku mashene locale kandi iri mu Kirundi iri mu Kirundi tuzobitangura mu ndwiza no kuvuga la semaine ya nyuma ihereza ukwezi k'umunani tuzoyerekana bisigura ko nk'abakunzi ba radio isanganiro u televiziyo isanganiro nayo nyene tuzoba twamaze kwishikana kuri satellite turi en discussion nibaza ko ari ejo canke ari hirya ejo nzobabwira abanywanyi ba Star Times ko bashobora kubona n'abanywanyi ba BTV bashobora kubona RTI radio televiziyo isanganiro mu gihugu cyose bakurikirana babona bya biganiro isanganiro ndazi ko benshi bayikunda mbwa ntibasumbya BTV basumbya BTV rero prochaine nzobabwira ukungene bizaba bimeze canke ejo canke ijya ejo ego cyane murumva ko hariho bishasha vyinshi bya Star Times ariko kandi ko bazoza baratugendera imisi yose ya mbere ya gatatu ni ya gatanu hariho nikindi hari abanywanyi bari fidèle mugabo bamaze imisi batayiko barariha systeme yiwacu yamaze guselektiona abanywanyi barenga ibihumbi 3,400 abo ubanywanyi tuzobandikira ka message uherejo tubandikira ka message uzoronka ka message wese akariha bouquet
iyo arimwo tushobora tumuha bouquet supérieur no kuvuga wari muri bouquet basique ukariha bouquet basique uzocubona bouquet classique urishe bouquet ya zose naho oya twaselectionné bouquet ntoye pour le moment bouquet ntoye bouquet basique na bouquet smart uburyo warishe 14000 akajya 14000 tushobora tumuha ivya 28000 arishe ya 18000 tushobora tumuha ibintu vya 34000 nizo bouquet twafashe kandi nibaza ko ari abanywanyi bagize amahigwe batoye mu bandi no kuvuga twatoye 3400 bisigura ko abanywanyi dufise bashika hafi 77000 abone umva mwatkoyemo 3300 bato ni machine selection iyi machine ego asha abakunzi ba canke abanywanyi ba Star Times barahiriwe nta kindi no babwira ego reka ko twakira ego karibu n'ikindi gihe akoze reka tuce tubandanya n'ibiganiro byacu bya BTV mukurikirane kandi aga sports publicitaire ka Star Times yemwe muri Star Times hanje promotion y'agakura ku madecoder DTT na DTH y'amadecoder ama plaque solaire n'amateleviziyo biracari muri promotion